nkuko musanzwe mubizi muri uno mwaka w'ibihumbi 2022 wahariwe imfunguro mu muryango w'ubumwe bwa Afrika kuri kino civugo gukomeza kwihangana mu bijanye n'imfunguro no gufungura neza ku mugabane wa Afrika, gukomeza ibisata bijejwe uburimyi, ubworozi, amagara no gukingira imibano kugira ngo hanyarutswe iterambere ry'abantu, imibano n'ubutunzi. Ibisata bijejwe gutororokanya no gushira habona ibiharuro vy'ubuzima bw'igihugu cacu c'u Burundi bigiwe imbere n'ikigo Istebu gihimbaza ukwezi kwahariwe ibiharuro mfatirwako ngingo na ndangashusho vy'ubuzima bw'igihugu cacu c'u Burundi guhera kwigenekerezo rya 20 Gitugutu gushika kwigenekerezo rya 20 Munyonyo. Bimaze igihe biba guhera mu mwaka w'ibihumbi 2012 ibisata bijejwe gutororokanya no gushira habona ibiharuro vy'ubuzima bw'igihugu biruguruye icese ukwezi kwa 11 kwahariwe ibiharuro mfatirwako ngingo na ndangashusho vy'ubuzima bw'igihugu c'u Burundi kuri kino civugo. Guteza imbere no gukomeza igisata cyo gutororokanya ibiharuro vya rusansuma nkuru y'abene gihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi w'umwaka w'ibihumbi 2022 shigikira gute amapolitiki no kongerereza kwihangana mu bijanye n'uburimyi, imfunguro no gufungura neza mu Burundi hakoreshejwe ubuhinga bwa none bufatiye ku bicapo vy'indinganizo z'uburere bw'intwaro. N'ukwezi rero gutangura buri mwaka kwigenekerezo rya 20 Gitugutu, igenekerezo rihuye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe ibiharuro mfatirwako mu ntumbero yo kubiteza imbere. Gusozerwa kwigenekerezo rya 20 Munyonyo inyuma y'umunsi wa Afrika wahariwe ibiharuro uba buri mwaka kwigenekerezo rya 18 Munyonyo mu ntumbero yo kwibutsa abayobozi inguvu bategerezwa gushira mu gutororokanya, kwiga no gushira habona ibiharuro bisukuye kandi bigezweho. Muti none muri kuno kwezi kugira 11 kwahariwe ibiharuro muri uno mwaka w'ibihumbi 2022 ibisata bijejwe gutororokanya ibiharuro vy'ubuzima bw'igihugu bizokora canke bizokwerekana iki? Ibikorwa nyamukuru ivyo bisata bizokora nibi bikurikira. Ubwa mbere hariho gutanguza icese kuri uno munsi igerekerezo rya 20 Gitugutu ukwezi kwa 11 kwahariwe ibiharuro mfatirwako ngingo na ndangashusho z'ubuzima bw'igihugu cacu c'u Burundi. Ubugira kabiri guhimbaza umunsi wa Afrika wahariwe ibiharuro mfatirwako na ndangashusho kuri kino civugo. Gukomeza ibisata vy'ibiharuro mu guteza imbere no gushira habona no gukoresha ibiharuro vy'uburimyi. Twoshigikira gute amapolitike no kongerereza kwihangana mu bijanye n'uburimyi, imfunguro no gufungura neza muri Afrika. Ubugira gatatu gusozera kwigenekerezo rya 20 Munyonyo kuno kwezi kwa 11 kwahariwe ibiharuro mfatirwako ngingo na ndangashusho mu Burundi mu ruganda ruzokwisunga ahanini kwerekana ibisata nyamukuru vy'uburimyi n'ubworozi bizoshigwa imbere muri rusansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi, ubworozi igihugu cacu c'u Burundi kiriko kiratunganya. Hagati y'ivyo hazobaho ugukarihiriza ubumenyi abakozi mu bisata bitari bike mu bijanye n'ubuhinga,
umwuga n'akarangamutima mu gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro. Hazobaho kandi gushiraho ahabona ibiharuro vyatororokanijwe muri ino myaka y'ibihumbi 2021 n'ibihumbi 2022 muri Istebu no mu bushikiranganji bujejwe ugufatana munda gufashanya n'amakungu yinjira y'Uburundi mu karere k'ubuseruko, ubuhinga bwa none n'ibinyamakuru. Vyongeye hazobaho n'ibikorwa bijanye no kubandanya gushira ahabona ubuhinga bwo gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro mu bisata bitandukanye. Muri kuno kwezi nyene tuzobandanya gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro twari dusanzwe tujejwe, tutibagiye n'ibijanye n'amatohoza atandukanye turiko turakora.